murabe ingene iyo tuvuze amajambo nk'aya je n'igihe c'iherezo vyoroshe ko umuntu agira ubwoba kumbure akibaza n'ibibazo mbega jewe ndi mu mugwi uwahe. Jewe niyumvira ko Pawulo agerageza kuremesha abariko arandikira ubwa mbere bumve yuko izo nkomezi za seduction, izo nkomezi z'ubuzimire ngo Imana irareka ngo zikore kugira ngo ba bandi banse kwakira ukuri bagahimbarirwa ukugabitanya bacibwe kwiteka. Intumbero Imana dans sa souveraineté izoreka izo nkomezi zanzikizo n'ubwo buzimire bwiwe bikagira ububasha bungana gutyo, nugira ngo ba bandi bankukuri muri ya apostasy bagahimbarirwa ibinyoma ukugabitanya acibwe kwiteka. Pawulo ku murongo wa 13 aca ahindukira kuremesha abera yuko bo batari muri uwo mugabane, yuko batari muri uwo mutigiri. Kenshi Imana ivuze rojishimo no muri Bibiliya ikigaruka ikaremesha abera, ikaremesha abizera kugira ngo ntibave biyumvira ngo Imana izaba itujaniranye hamwe n'abandi. Akarero muri Matiyo 24 ku murongo wa 22 ndibaza havuga yuko ngo ayo marusho ngo iyo atagabanywa la grande tribulation, reka tuhasome umurongo wa 22, kandi iyi minsi itagerurwa ngo ntiyorokotse umuntu n'umwe, ngo ariko kubw'abatoranijwe iyo minsi izogerurwa, ariko kubw'abatoranijwe iyo minsi izogerurwa. Reka turabe Antikristo ariko arakora akomeje mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana 13 ku murongo w'8. Turabe ingene Imana igarukana ikintu kijanye na election, avuga ngo kandi ababa kw'isi bose bazogisenga. Mumbereze iyi statement ya Yohana, kandi ababa kw'isi bose bazogisenga virgule umuntu wese atanditswe izina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye kurema kw'isi. Amen. Rero ayo niyo majambo aremesha abatoranijwe atariko beho bene data bakundwa n'umwami wacu. Mwebwe ntimuri murabo, Imana yarabatoranije ngo murongere agakiza mu kwezwa na mwemu no mu kwizera ukuri. Mwebwe ntimuri murabo, mwebwe mwatoranijwe kurongera ngo muronke agakiza mu kwezwa na mwemu no mu kwizera ukuri. 14 nivyo yabahamagariye, ibahamagarishije ubutumwa bwiza twajejwe ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Atatanga kuvuga abo bantu batazotwagwa n'ivyo binyoma, n'abantu bahamagawe n'ubutumwa bwiza na mwemu yera. Ils ont été appelés par l'évangile et la puissance du Saint-Esprit. Nivyo vyabahamagaye, kandi baca bahamagarirwa kubandanya bizera ubutumwa bwiza kandi kubandanya bezwa na mwemu. Haleluya. Bahamagawe n'ubutumwa bwiza biciye mu bushobozi bwa mwemu yera, bahamagarirwa kubandanya bizera ubwo kuri kandi bongera bezwa n'ubushobozi bwa mwemu yera. Abo kuri abatoranijwe ivyo kurya munsi bazozigama. Nuko bene data mushikame mugumye ivyo mwashikirijwe mwigishijwe, arivyo mwigishijwe mu majambo canke mu cete cacu. Ati nimugume muri ivyo, mushishikare uko kuri, naho abakikuje batoshishikara uko kuri, naho huzuye abigisha b'ibinyoma bikwegera ko benshi, abagatumyeho mushishikare kumvira ukuri. Arangiza kino cya kabiri asenga verset 16 na 17. Turangirize kuri no prière ya Paul avuga ati ariko umwami wacu Yesu Kristo ubwiwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha kwirugwa imibabaro guhoraho hamwe n'ivyizigiro vyiza biheshwa ubuntu bw'ubuntu bwayo, ibirure mu mitima yayo, iyikomeze mu gikorwa cose ciza n'ijambo ryose ryiza. Amen. Ndakunda amasengesho ya Paul mu bishingire yasengeye ahejeje chapitre 1 yavuze ngo kandi ishikishe ubushobozi ico munezererwa ciza cose igikorwa cyanyu cose kiva mu
bizeye. Nimba ari amasengesho twe gusenga minsi yose kuko Imana yatuvyaye bwa kabiri mu bice bimwe mu yera, yaccomplissa par sa puissance tous les désirs spirituels yashize mu kamere kacu gashasha. Hano mu sengesho Yesu cya kabiri avuga ati ibirure mu mitima yanyu iyikomeze mu gikorwa cyose ciza n'ijambo byose byiza. Mbega iyo Mana ibirura, umuntu yirurwa hari ibimuciye intege, hari ivyo tumarira, ivyo navyo ni hamwe n'umubabaro, ni ya maganya, ni bwa buremere bizanana no gukurikira Yesu Kristo muri ya nzira ntonya, muri ya nzira itagutse, muri ya nzira ifunganye. Mbega iyo Mana itwirura imeze gute? Aba yayivuze hejuru ngo umwami wacu Yesu Kristo ubwiwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha kwirurwa imibabaro, ikaduha kwirurwa imibabaro guhoraho bo n'ivyizigiro vyiza biheshwa n'ubuntu bwayo. Iyo Mana nyene niyo yifuza kubandanya yirura imitima yacu, iyikomeza mu bintu ivyo vyose turacamo bitoroshe mu butumwa bwiza. Imana ibandanire gushimira yayo Kristo Yesu. Yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwa